twongeye kubifuriza igitondo cyiza cyane cy'umugisha mwe mwamaze gukora subscribe ku Mwashi TV. Nge ubasuhuza dushimira Imana mbere ngo ageringe nzindutse muri iki gitondo cyo kubagezaho amakuru y'imikino aba agezweho. Amakuru yacu y'imikino reka tuhere mu mikino y'amakipe yabaye mbere wayo ku mugani wa UEFA Champions League yakomezaga kuri mugoroba ku munsi wa kabiri. Mu mikino yarabaye ikipe ya Red Bull Salzburg yarayitsindiye mu rugo na Stade Brest yo mu France ibitego 4-0. Stuttgart yo mu Budage inganya na Sparta Praha igitego 1-1. Ni nako ikipe ya Arsenal yatsindaga Paris Saint-Germain ibitego 2-0. Ibitego bya Kai Havertz ndetse na Bukayo Saka. Ni nako kandi ikipe ya FC Barcelona yanyagiraga Young Boys Berlin mu Suisse ibitego 5-0. Uwitwa Robert Lewandowski yaje gutsinda ibitego 2, Inigo Martinez igitego 1, Rafinha igitego 1 ndetse na Kamara witsinze. Ni nako Slovan Bratislava yanyagirwa n'ikipe ya Manchester City yo mu Bwongereza ibitego 4-0. Harimo igitego cya Ilkay Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland ndetse na James McCarthy. Ikipe yitwa Internazionale do Milano nayo ikomeje uduhigo kuko kuri uyu mugoroba bazuzaga imikino 10 idatsindwa mu marushanwa yo ku mugani w'Uburayi mu rugo. Abasore nka Lautaro Martinez baje ko bigaragaza ko yatsinze muri iyi match. Ni nako ikipe ya Borussia Dortmund yanyagiraga mu rugo ikipe ya Celtic Glasgow yo muri Ecosse ibitego 7 byose kuri kimwe. Harimo hatirikiye umusore Karimo Adeyemi. Ni nako ikipe ya Bayer Leverkusen yatsindaga AC Milan igitego 1-0. AC Milan itarabona inota rimwe muri iyi mikino. Ikipe ya PSV Eindhoven yo mu Buholandi yanganyaga 1-1 na Sporting Club yo muri Portugal. Mu bindi byara biranze uyu mugoroba mu mikino ya UEFA Champions League ikipe ya Manchester City yanganyaga na mukeba wayo Manchester United kumara imikino myinshi idatsindwa mu irushanwa rya UEFA Champions League. Ko mikino 25 iheruka gukina yanganyije 8-17 akaba ari akandi kagego kiyongeye ku mutoza Pep Guardiola. Indi kipe ikomeje gutungurana ikipe yitwa Stade Brest yo mu Bufaransa. Imaze gutsinda imikino yose, ikintu cyatunguranye nuko umushahara w'abakinnyi b'iyi kipe mu gihe cy'ukwezi ihemba 700 by'amayero. Mu gihe ikipe yatsinze umukino umwe wa UEFA Champions League ihabwa miliyoni 2,100,000 by'amayero. Ubu bivuze ko ikipe ya Stade Brest ifite amafaranga izahemba abakinnyi mu gihe cy'amezi 7 kuko imaze kubona miliyoni 4,200,000 by'amayero kubera gutsinda imikino 2 ya UEFA Champions League. Umusaruro w'ikipe ya Paris Saint-Germain ukomeje kwibazwa mu mikino ya UEFA Champions League cyane ko yari igahise itsindirwa kwa Arsenal ibitego 2-0. Ni mu gihe mu mikino ibiri kurikiriza bagiye kwa Bayern Munich ndetse no kwa Manchester City abantu bakaba bibaza niba Paris Saint-Germain umushinga wo gutwara Champions League utarahombye. Amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi mikino ya UEFA Champions League kandi iza kuba ikomeza kuri uyu mugoroba. Mu mikino itegerejwe ku isaha 12:45 kuri uyu mugoroba.
ikipe ya Girona kuri stade yitwa ngo ni Stade Municipal de Montolivi iraza kuba yakira ikipe ya Feyenoord di Rotterdam ku saa 12:45 nako Shakhtar Donetsk iza kuba yakiriye Atalanta Bergame. Aston Villa iraza kuba yakira ikipe ya Bayern Munich ku saa 3 z'ijoro. Benfica y'i Lisbonne muri Portugal iraza yakira Atletico de Madrid umukino ukomeye cyane. Ni nako Dinamo Zagreb iza kuba yakiriye AS Monaco mu Bufaransa. Lille iraza kwakira ikipe ya Real Madrid isanzwe ifite iki gikombe. Undi mukino ukomeye cyane ikipe ya Liverpool iraza yakira ikipe ya Bologna. Ni nako Red Bull Salzburg yo mu Budage iraza kuba yakira ikipe ya Juventus. Ikipe ya Sturm Graz yo muri Autriche iraza kuba yakira ikipe ya Club Brugge yo mu Bubiligi. Niyo mikino itegerejwe uyu munsi. Mu yandi makuru imikino akomeje kugenda avugwa, ikarita itukura yahawe Bruno Fernandes ku mukino Manchester United yatsinzwemo na Tottenham ibitego 3-0 yaje kuba ikurwaho. Bivuga ko azaba yagarutse ku mukino ikipe ya Manchester United ifitanye n'ikipe ya Aston Villa mu mpera z'iki cyumweru. Ni nako ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku munsi w'ejo nibwo ryaje kuba ryemeza amasitade azakinirwaho igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni mu gikombe cy'isi cy'amakrebe. FIFA yaje kuba yemeza ko none irushanwa ryateguwe ku buryo buvuye rizatangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 15 z'ukwa gatandatu umwaka utaha. Amwe mu masitade yaje kuba yemezwa ko azakira iki gikombe rero harimo iyitwa MetLife Stadium y'i New Jersey, hakaba stade yitwa Mercedes-Benz Stadium y'i Atlanta, hakaza ngo ni Bank of America Stadium y'i Charlotte, hakaza TKR Stadium y'i Cincinnati, hakaza Roseberry Stadium y'i Los Angeles, hakaza Hard Rock Stadium y'i Miami, hakaza Judith Stadium y'i Nashville, hakaza Camping World Stadium y'i Orlando, hakaza Intel and Coke Stadium nayo yo muri Orlando, hakaza Lincoln Financial Field yo mu mujyi wa Philadelphia, hakaza yitwa Lumen Field mu mujyi wa Seattle. Iri rushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amakrebe ryaje kuba ryigizweho umunsi ko ryabaga mu kwezi kwa 12. Ariko nyuma y'amakipe nka Real Madrid avuze ko atazitabira kuko ahavunikishiriza abakinnyi kandi nta mafaranga afatika arimo. Nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA naryo ryaje kwicara ryitekerezaho, ubu bakaba bemeye ko rizakinwa mu kwezi kwa gatandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyemerere ncamake z'amakuru y'imikino azindutse avugwa muri iki gitondo tuzisoreze muri basketball. Abanyapolitiki batandukanye barimo na Barack Obama wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko bashenguwe n'urupfu rw'umunyekongo Dikembe Mutombo Mpomboro. Uyu nyabigo wamamaye mu mukino wa basketball kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'2009 akamara akaba yaramamaye yambara nimero 55 mu makipe atandukanye nka Denver Nuggets, Atlanta Hawks ndetse na Philadelphia 76ers. Uyu munyabigwi kandi yakinnye amakipe nka New York ndetse na Houston Rockets nko muri NBA muri champion ya basketball yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dikembe Mutombo Mpomboro Mukamba Jean-Jacques w'imyaka 58 yahitanwe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko. Yakaba ari inkuru yashenguye abatari bake by'umwihariko abakunzi b'umukino wa basketball. Kubwira wowe utarakora share na subscribe kuri YouTube channel yacu, kubikorwa kandi no kunzogera notification kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'imikino agezweho. Umunsi mwiza.